guhura n'umuntu adutembereza muri kano karere kugira ngo tuhamenye. Reka rero tumurabe. Mwaramutse neza. Yego, n'amahoro. Yego, je nitwa Dalila, nkaba nkora ikiganiro citwa mu kibano iwacu. Yego, we nawe witwa nde? Twagomba kumenya. Nanjye nitwa Hermenegilde, nkaba mba ngaha mu Gisyo ya mbere nyine ku kiraro cya Kanyuza. Urashaka kutwereka aho musanzwe mubaye ngaha? Utwereke uhereye iwawe ku muhana, hama utwereke n'ahandi hantu kugira ngo dushobore kumenya neza iyi quartier yitwa Gisyo. Murakoze. Yendereye. Imbere Gisagara na Dalila. Mama, n'amahoro? Utwo uriko uradandaza n'uduki? Tubatwika injugu z'ibigori. Injugu z'ibigori? Yowe uzikorera? Utundi ku kayiko dukeyi naho tuba tubiri gusa. Murakoze cane mama. None ni bande basanzwe bagushorera? Abana barazikunda? None ko kera twarya izari mw'isukari, sinumva umenga washizemwo akunyu. Oya, ni isukari. N'isukari? Gusa ntiyafashe. Yarabuze muri no minsi. Ariko uyironse nyene uhora ubashiramwo nyinshi kuri zose. Kubera ndose amahera ncagura nkagura. Okay. Ni vyiza natwe two turaba imirimo ikorerwa ngaha mu kibano. Ibi ni ibintu nyene bisanzwe bibaha amafaranga make yo kwibeshaho. Yo kubaho. Aje n'ubu unye hari kigabira wo. Okay, murakoze cane twariko turarengana. Yego. Miraba turiko turaca ku bantu bariko baradandaza, sinzi ko twobabaza canke tukabaramutsa. Mwaramutse? Wowe udandaza imboga ngaha mu Gisyo, none baragushorera ubonye vyashaka bigenda gute? Baradushorera nyene sivya hatari nukewe. Aba bashorera ni bande? Nababanyi nyene bo ngaho. Sawa. N'amayinite murayafise ko mbona mufise umutaka? Oya, amayinite acagura nga mu butike. Aha mw'ibutike? Yego. Okay. Sawa, murakoze. Twariko turarengana. Sawa sawa. Aha urabona ko hariho riherera ry'abarabara. Niho riherera. Rero hacasigara ubuyira buto buto. Ubuyira buto buto. Bw'imigenderanire n'abantu. Mubwita ubuyira Bw'imigenderanire nyine bugenda bugasohoka. mubwita ubuyira Bw'imigenderanire. Bugenda bukarengana bugasohoka. Umwe wese agashika ku muhana wiwe. Nico kiba gikenewe n'ubundi. Gashashika no kubarabara rikuru. Umva aha bahagira n'amaguru n'ikinga ntishobora kuhaca. Kinga aravako ntiyogira. Kubera hatarenga. Akavyabirizi hano. Ntihagenda neza. Urabona hatari imiferege itwara amazi hari. N'imiferege ntayihari, ndabona amazi nyene yava mu mazu yagenda uko nyene yabonye kubera ntawe uzibira amazi yaricira inzira. Okay, nukuvuga yuko
abarya bashizeho bijya bifuko by'imisenyi kwari ukugira bazibire baproteje inzu. Murakoze erekana bijya bibiri. Okay. Sawa rero iyi reka tubandanye. Izi n'inzira rero nikazi imigenderanire z'ikirundi canke hari ibindi zina numvise muzita mu migobetane canke iki iminyuro hari abavyita iminyuro Shahani bashiterukira handi. Kubera iki atari byayiritse. Mubona kenshi amasera yahiwacu. Hagiye byabirize kubera kandi hajya n'ikibaraba ikuru rya Rumonge. hajya n'ikibarabara rya Rumonge. Kubona igisiyo ya mbere mu Kinogo. Mu gisiyo ya mbere bijya barabara rero hajya tubona ni kujya ni kaburimbo. Aha turi inyuma y'ikaburimbo musi yayo. Okay. Tubandanye none wowe ngaha warahakuriye warahavukiye warahakuriye? Nakuriye kubera navukiye mu Kibenga. Urabona ngaha kubera amazi yashiye abomerenze kubera tamevure gihari. Aya mazi aya yava ngaha yaca yanyengetera ngaha basanga nyene yarahitanye amazi. Ndashobora gusohoka neza. Naje nsohoka kandi yava ku mabati. Urumva imvura iba ari nyinshi cyane. Mugambo numenga murakunda kubaka intuzeye fondation ndende zimwe bita soutenema za mirido soutenema n'amabuye aremereye kugira ngo nyene inzu muyishire hejuru. Urabona nk'iyi turi munsi yayo ariko inzu iri hejuru. Okay, ni byiza. Rero tubandanye iyi nzu nyene amadirisha nk'ubu none twireba huko nukuvuga ko amadirisha yayo nk'uyu muryango atera yubaka aja munsi. Oya ntihanyika. Ni kwireha. Nkaho haraba umuntu. Hayo umuntu. Hari irembo ryinjira mu kigo ni portail. Okay. Tugeze ahantu hagize haga cyane. Bwabuyira nyine. Bwabuyira turi muri bwabuyira nyine. Okay. Hariya nihe nukundi muhana canke haraheze? Harengana mu kayira nyine kirundi kagashika ku barabara. Okay. Mama twashitse wawe. Okay. Hodi rero hodi abo ngaha mwanditse ngo piga hodi hapa. Simba haya naho hanise ngo iki Simba boy. Piga hodi hapa. Ego turashitse rero kumuhana kwa Nyangermenegilde mushina nahe Nyangermenegilde. Abana baratashe cyane. Baravuye kwishuri. Yego karibu bana. Muba ngaha? Wabaho umubani. Okay, twagira tugira ikiganiro rero siko muduha akanya gato. Ko mwatashe kare mwe muri aba maternelle? Ni byiza. Aha rero niho mu rugo iwawe niho bana n'umuryango wawe. Turashobora imbere yuko usubira kudutembereza niho twagomba tukarize ibibazo bitari bike byerekeranye n'iyi quartier ingene ya Gisyo, ingene yaje kubaho, ingene abantu bisanze bariko baraza kuyibamwo baje bavahe. Muri make utuganire nk'uganira ivyazi kuko urumva tutonde no kuvuga ko tuzi ko uhazi cyane.
yego tubwire rero ivyaho byose mbega iryo zina aho nyene risigura iki gisyo gisyo kuko je numvamwo gusya sinzi mugabo mushaka kuba muvuga ati twege gisyo isigura iki n'iki n'iki gisyo ni quartier nyene zabayeho nyene kuva kera bashobora zitazira bavuga ati ni quartier gisyo niko bavuga ati Kinogono quartier Kinogono ariyo Ceceni. I'm saying you must face the camera. Ceceni urumva nka mu gisyo antuka urabona hano ko kenshi twakuze abakuramba bamuze bakuze kera ariko batubwira ati gisyo haro quartier Musama hariho Ceceni urumva rero aha naho gituma niho twakuriye natwe kubera twagenda je mva mu Kibenga twimukira hanyene mu gisyo niho nakuriye numva ibintu byaha byinshi ndabizi ahabona tuba niho twashikiye hakiri ibitoki turahagura hari ibitoki tumaze kuhagura rero nico gituma haguze abantu bato bato haca barahubaka inzu zitandukanye haca haburamwo vyabirizi nahagiye kuba vyabirizi na gahande gato umanutse ku kiraro ukacukata uja ku rushengero rwa Reveil niho habaye hamwe twaje niho urana naho nyene vyabirizi yagize nyene abantu bahajya nyene batanze ubura bwagutse yego batanze inzira zagutse kugira ngo imiduga ishobora gushika aha rero twe iwacu kubera bari bamaze kuhubaka benshi bamaze kuhagura bakahubaka cyo gituma ubona atarugende atamayira manini habaye kugera hashimwe imodoka none inzu zabaye nyinshi mubona nyene ziduga hari mu uwe mwaka hari ma 2000 nyuma ya 2005 niho zatanguye kuduga cyane hariho imwe hakaba hariho n'ibitoki kandi urumva ni inzu nyene zitari ama etage zitari muga twabonye hari nk'ama etage make muga urumva ni inzu nyene novuga ko zikomeye ku bantu baba ngaha mugabo bafise uburyo nyene bubayabaye niko wobisigura canke muravanganya hari abubatse inzu za kijambere nini nabubatse ntonto ziravangavanganye abonye rero izo etage zivangavanganye nabaje bava bamwe nko mu Kibenga abandi bakava ari nk'uyi etage ndende ari umunyamabanyi abandi nk'uyi yavuye hari ujya w'ijya etage yavuye mu Buyenzi baje bagurira nyene abeneho ni mugende muratugoye genda muguma mu genda muhira muguma mu kende ruma ego turabandanya ikiganiro cacu none wavuze ati benshi baraba umwana ikararira mugabo mureke tuzobikatamo ntaboneka kugira ngo baduciye urumva muravuga muti abantu benshi baraje bimukira kugira ngo nabo nyene bagurira bahaguze ubwa mbere hama baca hari abubatse inzu nini nk'uwo muje kubwira none hari hazimbutse ari mw'ico gihe yagura ngahe muri 2005 ico gihe ntibagura ku mahari oya bagura barakwereka aho haca karimbi hari uroza burya buti uvuga ati igiti n'akarimbi urumva baca bakwereka haca hagagenda were mukaca mugura uko hangana aca batiguriye bumva umuntu wese forfe niyo mwakora yego hari ikindi kintu nabonye wavuze ngo hari ibitoki ibiti byaciye bijaye ibitoki byarahonye barabitemye mu ntambara barabitema kubera bavuga ati byinyegezamwo inkozi z'ibibi ibiti navyo none baciye bavuga ati n'ibiti byose turatema dutongora nta na kimwe kiza gusiga kugira bahubake ibiti navyo nyene gusa ntihari ibiti vy'ikirenga cari kimwe urumva birafasha ku gati kuko nk'aho iwawe ndabona nta giti gihari urumva mutegeza kwinjira mu nzu urumva kubera iparasera aba ari nto ntushobora kuronka hoteli igiti co kibituma co tuba kubera iparasera uvuga ati ni gato ngo ndakubaka inzu y'umuryango ushobora kubakamwo n'akazi ko kuronderamwo ya rasiyo nta bindi no kwigisha abana ikindi nagira mbaze urabona nk'uyu mwe muri munsi yiwe none hariho nk'umusozi hari umusozi urabona tugiye uko urabona uko mera nk'uri karaduka gatoyi kuko ngeze uko urabona yaciye ashira
uruhome rwo twita mire do soutenema kugira ngo ntaza kugwe kuko urabona wari hejuru nawe uri munsi none hari hasanzwe hameze nk'imisozi hari akantu kameze nk'agasozi hari pante ngo hameze nk'ahahengamye urumva jewe hari maze kuba ndiko ndubaka naciye nimba ivu vyatura nk'amatafari catigizwa kuco haba agasozi kagarukira aho ngeza ubu rero nawe aca yubaka aho je nagejeje kuyimba nawe rero aca araproteja kubera hari n'umwaga hejuru barahaduza uruhome kugira haduce haboneka ingene baharinganiza bahaterekeza mugabo mwese muriyumva yuko atanumwe inzu yogwako mbona ari no hari isima hari amabuye mbona ari amamira akomeye urumva nta kibazo c'uko hari inzu yogwa ku yindi ibyo ntawashobora kumenya inzu irashobora kwiyadukiza ibomoka aho gasanga nk'uwo musozi wonyene urubabuce mubacika amabuye usanga uca ikikoroka kunzi atari nyamugigima baza ibindi bisigaye wewe amazi y'imvura agenda gute aramanuka gute amanuka gacaca muri bwa buyira twacamwo bw'ikirundi nyene buto buto kubera atahahagarara je acotera abandanya ari uca ubona muri bwa buyira hamwe hose twaca hari imifuko nihaca amanukira hose akagenda mu mufurege mukuru ujya wo ku mabarabara abiri uca umenera mu kanyosha imvura rero iriko iragwa mw'ijoro muraryama mugatekana nta uhungabana ati hava haza umwuzure uduhitane aha mu gisyo nta mwuzure wigera uhaba ahanye iwacu nta mwuzure n'amazi abaciye mu barabara rikuraho abandanya amanuka mu barabara agashashika mu mufurege twebwe ahanye vrema nta mazi yigera ahategayo none abomora inzu atege ntahagarara kubera ameze nk'aha fise pante yo kumanuka murakoze muraduhaye ibintu nyamukuru twovuga ryari gisyo yatanguye kuzamwa abantu benshi baje bavahe benshi wavuze ngo hari abasangwa abo bita abasangwa aribo bantu b'imbo mugabo abandi nabo baje nk'uw'imabayi abandi nabo mubana ngaha umva murakira abantu baje bava bimukiye ngaha atakibazo mukabakira imihingo yose y'igihugu baje bavamo yego baraza bakatangura kupanga bamaze gupanga bakavuga ati hajya naho kandi umva ufise uburyo utegezwa ko cahagura aho bagiye bahagura hari aho abantu nyene baca barubaka ubundi aja kubaka hanyuma ukabakira nyene bakubaka bakegera shobe hatakabasinyira bakubaka ata kibazo na kimwe twebwe rero ahanye vrema kubera amaparasera agiye kubona duga nyuma ya demisenye kubera ahepfo hose hari ahantu hari ibitoki hamwe handi akaba harimo amazu ntihari bwaboneke cyane yuko umenga haraba y'abantu hari ibintu by'ibitoki aho hose ubona kubitiza amaso hepfo kumanuka hose hari ibitoki hari n'amazu imwe inzu rero zigenda zigwira umwana ariko ararira zigenda zigwira muhoze bebe zigenda zigwira inyuma ya 2005 niho zagiye ziragwira muza mubonana n'abandi bantu baje bava mu yindi mihingo abo bitwa abimukira hama baca baravangana namwe abasangwa kandi muca mubandanya mubanye neza yego baciye bumva bamaze kubona yuko karati hari sawa tangorane ni baciye batuma baguma baza bagura kugera aho hateba harahera haca duvuga ko baza mu nyuma bagura ku maare kubera hamaze kuba hato haheze uko bwa mbere haratari ko hameze kubera iki bagumye baza benshi abava za Buyenzi makati atandukanye benshi baraguze hamwe kati gisyo ya mbere gushika epfo Tanganyika epfo ya haruguru ya Tanganyika bose bagumye baza bagura bubaka n'ubu bakiza kugura bakubaka nta kibazo na kimwe yego hariho ikibazo kimbakiye cyane none muriyumvira ko iyi gisyo hazogera igihe leta ikavuga ati ko ari hafi y'ibarabara rikuru reka ntigume iri ukunyene twayibonye imeze tubahimiza ibukiro mwe muhave hama tuhagire igisagara cubatse nk'amazu arimwo amabarabara arimwo amapoto y'amatara arimwo
arimwo nyene imifurege amakanivo muribaza ko ivyo hazogera igihe igisyo igahinduka iri itari viabilize igahinduka ahanye kubera ibintu by'imizibukiro muri kino gihe baguha imizibukiro nta kintu na kimwe kumarira kubera nawe aho ugiye kurondera ushira umuryango urahabura bivanye na wa muzibukiro baguha nico gituma ubu igoreye turumva bivuze ati kikira ahantu hakeneye gukorwa uko hacamwo amabarabara n'amapoto hajemo imifurege ivyo ntiwabona aho vyanga barashobora kuza bakavuga ati aha hantu tubona ko hoca ibarabara hacabamwo n'umufurege utwara amazi ahantu urazi akamaro k'ibarabara ikintu ridufasha cane cane mu gukingira ibidukikije imiferege ahantu hari ibiti hari espace vert no kuvuga hateye ibiti urazi akamaro kavyo akamaro kavyo urumva haba haproteje ibintu nta bintu byinshi bishobora kuhononeka kubera haba harimo imifurege hariho n'amabarabara n'ivyo biti biratuma bikingira zanzu zaguruka kubera ibiti umuyaga mwinshi ariko rero ndibaza yuko twebwe ahanye kubera urabona ka gakarate ari akantu gato kugira bagacemwo amabarabara hamaze kuba mw'inzu bamwe za kijambere vyogorana rero nk'abantu baba bahafise naho akabona n'akazu gato nyene hari igihe adashobora kwemera ko bamubomorera bamumuziki avuma agurisha n'umuntu amahera afadika akaja kugura ahandi yiyumviriye kubera ya hantu babona yuko atomumugira pura yo kubaka aho hantu ata buryo yoronka bwo kuba uwo rero aca atuma avuga agurisha aca agenda akimo mugabo urabona twariko turavuga ni nko mu gihe hashobora kwaduka umuriro umva hahandi muvuga uti urazi ibihamana nta umenya ngo ejo ni mugabo ugaca usanga kizimyamoto ntigira hica nico gituma leta rimwe rimwe ifata decision ikavuga ati igafata itegeko ati ahantu kugira tuhashire narijya bariko barubaka ibisagara bigezweho reka bano bantu tubaronderera aho baja naho batubaye imizibukiro mugabo hashobore kuba ari ahantu ibizimyamoto bishobora gucaho habaye isanganya kubera guca muri utu ambulance umuntu aremvye guca muri utu tuyira tw'amaguru muca mukoresha inderuzo gusa nta kindi ambulance niyo gushikira ngaha canke ikizimyamoto ivyo onye rero ivyo urumva n'ibintu baca bashega kugira abatware baba badukorera ivyo bibazo baca bavyishura kugira bashobore kuraba ko bashobora gucamwo aho hantu muri aya makartier abibarabara wibarabara rigonze bakamenya ingene bafata imetero z'uwo baba babangikanije bakangura bagatangira ibarabara rigahita kugira habaye impanuka yakizimyamoto ikaronka ahantu ica na wa mugwayi agwaye akanyaruka kumutora batiriwe baramanza kurondera abaterura wa muntu bamushikane usanga umuntu agize ibibazo kubera habuze ikimwenterevana hafi murafise amatara murafise amazi mu rugo nk'uru murafise amatara murafise amazi aje kubera uburyo atabonda ashobora kuronka nk'ivyo sindabironka caba tuba turayavoma aho bayafise tukatanga ku mabombo ya leta agomba kugenda kujya leta ukagurira mu banyagihugu nyene bayazanye ukagura iyo bido nangahe ijana okay ni vyiza rero nibaza ko ibibazo twari dufise tukubaza vyerekeye ahantu baye ari nk'ibi nyene utwishuye turabona mufise n'umuryango mwiza mufise n'inzu nziza sinzi ko batwemerera akayifirima akayerekana nta kibazo Ndabashimiye cyane ko mwaduhaye umwanya ugahera imirimo sinakubajije imirimo yawe ya misi yose ni iyi ukora iki mu buzima bwawe bwa misi yose kuko turiko turaraba tugenda turabaza n'abantu imirimo bakorera mu kibano wowe usanzwe ukora ikibano imirimo yanje kenshi nakuriyemwo bwa mbere nakuriye mu bintu byo gukora mu ruzi ndahagarika kubera mu magara urazi ko agenda umuntu uko akora ariko amagara agenda amujana rero je natanguye cyane mvuyeyo aho naciye nja mu bintu byo gukora by'ubuforonseri byose n'ubu nibyo nkora kandi nkaca nshobora no kugira kurondera gukora
bijya kurondera rya perimi provisoire kugira iki nshobore kuba ndiko ndakora mu barabara nkanyonga imodoka jewe mfise ibiri yonyene yo furariseri no kunyonga imodoka nta none iyo mirimo nyene irahambaye kandi irakenerwa mu kibano kuko urumva abantu bakeneye kubaka bakamenya ati Emmanuel hariya aratuzanira umusenyi aratuzanira urumva byose urumva ndabizana ata kibazo na kimwe kandi uratunze umuryango neza nukuri turabishimye ko utari umuntu wicaye urera amaboko mugabo ubyaza umusaruro ingufu zawe yego reka rero mushe mudutwara handi mwari mwatwemereye ikiganiro gisa naho gihereye ahangira ngo tuzosa kurondera utubwira ibya Kibenga naho tutari mu Kibenga ko twumvise ko ari mwe mwahabaye kera mukahavukira imbere yuko mwimukira aha naho nyine urashobora kutubwira byinshi bya Kibenga mu kiganiro cyo mu Kibenga tuzogira kuri quartier Kibenga murakoze yego ndibaza ico nta kibazo tuzokubwira ibyo nakuze mbona aho nari kubera je nakoreye hamwe mu Kibenga niho navukiye urumva hajya mu Kibenga munsi y'urushingiro rwa Pentecote maze twaba aho onye Kibenga hajya bamaze kwaca amabarabara byabirize urumva hajya haciwe batanze umuzibukiro ico gihe papa wawe yararonse abavyeyi bawe bararonse umuzibukiro aho hantu bari bafise yego barabahaye gusa nuko yaragifise akamaro kubera ico gihe ariko ntara y'ikirenga ariko umuntu kubera n'abandi ariko baba ariko barayatora mwese niko muyatora okay murakoze rero nibaza ko twogenda hama ibisigaye turaza turabivugana turi mu nzira
ayo makuru nayo gitwa amakuru none natwe rero mushaka amakuru Eh. twebwe turabaza mu kibano ingene abantu babayeho aba tubaye tubayeho neza kwe none bimeze gute mukora iki mu buzima bwa misi yose Kagame tuyese yose ikora imirimo y'imisi yose kuko twebwe tusanzwe turi abashoferi muri abashoferi ba moto Eh. b'amamoto byose none ko mutari ku kazi uyu mwanya twaruhutse ko twe natwe twari tuvuye muri weekend mwari muvuye muri weekend n'ubu ibitaro byabuze ubu turi muri weekend yo kubyabuze tugura amawe turivuye rero rigemberanye rero nawe gute ni sawa waje kutugendera nabona ari yego sawa naje kugendera quartier yanyu kugira ndabe ingene hameze kubera naho narinzi murakoze ibyo bitangi rero y'amazi n'abazungu bazitanze here is a water tank. He says that it was donated by a white people's organization. So this is where they draw water. Aha barayagura none. Okay, naya gusa. Naya rero. None ko yaguma yitse. Aragera igihe bakanyuga. Marayugara. hanya ba menshi urumva kugira ngo majani y'ubuniri hajyanye hajyaje twibasize hajyanye reba igitanga kubera komeye ihema kubera amazi bayutse kubera hari umuntu aba bijeje kuyugara kugira ngo ntagume yiteza kuko agume aseseka hasi tuba duhomba hariho amasaha yo kuvoma baratanga amasaha yo kuvoma cyangwa abantu bazi umwanya wari uwo bazi umwanya wari wo bose kubera nko mu marobine yo mu nzu yo ngaha yakuba yagize nta mazi basa bavoma ngaha hari yaje bakata kugere gutunga mu rupango bamesure yagize kurabona ko aguma yakamye uwundi mudamu adandaza imboga urumva utubutike nk'utu kubwiza tukubaza mada kubwiza tukubaza okay sawa bandanye ati
gatatu Yego. murakoze Yego nawe urakoze. ego Yego. umunsi mwiza Yego na wewe Imana akwezagire. ego murakoze. Sawa. iri ryari ishure bagita lycée Etoile de Grand Lac ryarugaye rero kubera ajya mu furege kubera ryari hafi y'umufurege bagaca bavuga ati reka turyugare kugira ngo abana ntibazohave bagira ikibazo. Ni uruhombo cyane kabisa, uruhombo kugira ishure ryugare kubera icyo kibazo.
coba kingana uko ahantu havuye iki kugira hameruka kugira hameruka ni ahantu bapakira ubudongo bwubaka amazu havaho n'imisenyi urabona bamaze kuba babikora hatabindi bisubira hategerezwa kuba hari imanga ariko babonye yuko bashobora kuranga ubundi mugambi baciye bahagarika kugira babandanye bahakorera ubundi mugambi wo kuhapakira barawuhagarikisha. none kubera iki tubona hari abantu bariko barubaka indani nyene muri iyi manga ntibatinya ko botwaba? Oya, kubera bariko barahubaka nuko babona yuko atangorane imenga zizohatera, gusa ingorane ngabo mbona ngo zizohatera nuko amazi atabarika arasohoka ashikira yarateze nk'hariya bariko baroga hariya hateze adashobora gusohoka atantu asohokera. umva barahagize n'akayaga kabo gato urabona ko bariko barayogeramo yari amazi wumva bayahavuye mu kuzimu hariya urabona n'ay'imvura yose hatahate. aha rero nabubaka ko atamazi ahatega hari ikintu c'agapani k'agasozi. yego ndakabona nuko ngaho bashobora no kuzohubaka aha indani hari ibijumba bana uhasize inzu hajya katakibazo atamazi azawugutira. gusa amazi aha ingorane yo wagira niho mu nyuma hagarutse kuduga amazi menshi yego boca bahurirana n'ibibazo. nibyo cyane sawa ntibihera nanjye nijoro ariko ndavuga iyi myanda mu bisanzwe iravanze n'amaplastike n'ibintu bitabora urumva ntibihera biguma biri mu butaka biguma biri mu ivu ntibishobora gupfa byaraheze ivu hopuma hapakirwa amabuye hagapakirwa ibintu bijya birashobora guhera mu ntege ariko ibindi bisigaye wapi biragoye. aha byagenze gute? urabona nko ngaho k'imvubu yinjira ry'ibintu aho nyene tubona muri ry'amivyuka. imvubu rero ziva he? Tanganyika hariyo Tanganyika ariko izananye no ngaha munsi yirinjira igaca kona hanyuma ikasubira igasonga. ubu rero yavyonye nyene vyazosubira kugira acari imibindi yewe gayi.
mwaramutse kuri televiziyo we kanyanga ugenda gake 44 isoko y'imbaho yo ngaha mu Kanyosha nyene vyifashe ndiyo yishaka tukiri ngene imbaho zivugwa ibiti oya ibiti imbaho kubera tubonye ibyo bahadandariza bitandukanye no mu yandi makarito aha rero twahabonye hari imbaho nyinshi cyane kuko hariya ku ibarabara hari imbaho nyinshi ibiti twagomba tumenye iri ni isoko rikuru kandi biranditse ni imbaho nziza hari induru nyinshi kubera hari imashini zishati zizihingura tukazirabota tukazikata neza utaka n'amamadiye bakagukatiramo n'ibiti nyene turabona na depo hajya y'amakara inadandaza amakara ninde yadandaza none iyi niyo depo nkuru y'amakara tuyerekane hari icyo twerekane aya makara benshi niyo bakoresha mu uyu rero ni wa mutumire wacu uno munsi twagerageje kugendana turi ariko aratwereka ngaha mu Gisyo iwabo ubu turi kwibarabara rikuru rya Rumonge aho Gisyo iri hirya y'ibarabara Kanyosha nayo igaciba ku yindi kote yo haruguru rero kugira duhave tumuha akanya nawe atahe narijya izuba rigeze hejuru rigeze hagati kirere harashushe cyane mu gatondo haguye akavura ariko ubu harashushe cyane rero hatuko turagenda agomba anshikane ku isoko hamanze guhava ninjira mu kasoko na kasoko si soko rikuru ko Gisyo nta soko rininiya cyane ifise hamaze turondera ubundi muntu atubwira ibyako kasoko ko mu Gisyo turagushimiye ukuntu wabanye natwe kuva mu gatondo ukitanga ukatwereka quartier yanyu ya Gisyo, quartier nziza twabonye itekanye abantu bagendagenda bakora imirimo yabo abandi bava ku ishure twayibonye nk'ibintu byinshi amashure n'iri shure two turarengana ryitwa Future VIP School sinzi ko mukibona Future VIP School murabona ko abana bariko baratonda après-midi hari amafarumasi kwibarabara amafarumasi menshi cyane ni kwibarabara nyene hari vibe nyinshi cyane urumva kubera abantu nyene saa sita bariko bataha abandi bariko baraja ku ishuri après-midi murazi ko abana bakuranwa mu migwi urumva abamama badandaza ivyamwa aha nyene kujya Kanyosha hariho amashirahamwe murabona haje badandaza ivyamwa aha ni handi twigera guca hari imifurege aha niho kwibarabara yaho reka ndaherekane neza sinzi ko muyibona imifurege inyuma yanje twigeze kuhaca turi hariya hepfo ubu murabona ngani ko ndatanu badandaza impuzeye ivyamwa niko badandaza ivyamwa ariko aragira isuku kugira ngo hagume hari isuku yego nahajya badandaza kandi ivyamwa ashaniyo ivyamwa mu Kanyosha ni byinshi cyane aho hariho n'amabisi hariho amabisi bita nariko ndasubiza muri mode ndabereke